uku kwezi kwa gatandatu Imana yo mwijuru ikurungikira ubutabazi bwihuse ku rugero rudasanzwe. Birashoboka ko ahantu keneye ubutabazi bwihuse cyangwa se ubufasha bwihuse mu buryo bw'impemu, mu buryo bw'ibintu bitandukanye uri kuracamwo. Ubutabazi bw'Imana bugushikire kandi bugusutene kandi bugufashe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cyaho ca 26 haravuga ngo kandi ku kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gabriel atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti. Uku kwezi kwa gatandatu Imana imanure umumarayika Gabriel azana ubutabazi bwihuse kandi budasanzwe ku buzima bwawe, mu bitero byose byo buri kurahura navyo, mu ngwara zose wowe ufise, mu mageragezwa yose wowe ufise, mu byo ari kuriyumvira utabonera igisubizo, mu byo ari kurakora bikanka, mu byo ari kuragerageza ntibikunde, ibyo ari kurarondera ukabibura, amageragezwa ari kurahura nayo, inzara warushonje, ingorane zose, ibyaha byakunaniye guheba, kamere zariko zirakugora, ibitero byariko birakunaniza, inama zose zariko zirategurwa zikuzimu, ubutabazi bw'Imana bwihuse buzihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Marayika Gabriel no mu marayika adapfa guhaguruka mu ijuru, amanuka azanye ikintu citwa ubutabazi cyangwa se igisubizo cyangwa se inyishu, because this one is a messenger. Uyu n'Imana ituma atumwa ubutumwa bw'igisubizo. Usomye muri Daniyeli urabonaho ubutabazi bw'Imana bwaje buzanye n'uwitwa Gabriel. Imana mu ijuru ikurungikira ubutabazi muri kuno kwezi kwa gatandatu. Ni ukwezi ko gutabagwa n'Imana, ukwezi ko gutabagwa n'Imana, ukwezi ko gutabagwa n'Imana, ukwezi ko gutabagwa n'Imana. Imana igutabare mu izina rya Yesu. Imana igutabare, Imana ikurokore, Imana ikugwanirire, Imana ikwiyereke. Ukwezi ko gutabagwa n'Imana, ukwezi ko gutabagwa n'Imana. Ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi ko gutabagwa n'Imana. Ubutabazi bw'Imana buze burungitswe n'Imana, buzanwe n'abamarayika bavuye mu ijuru. Ukwezi ko gutabagwa n'Imana. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Ikintu cyose abadayimoni bari bateguye Imana irakigutabayemwo in the name of Jesus. Uzoca mu muriro ntuzosha, uzoca mu mazi menshi ntazokurengera. Intambara zose isi y'umwijima izohagurutsa kuzima bwawe uzozinesha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bless you. Shalom.